Ndabona mukijenda subiye no kuba ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance n'isango y'amakuru mu Kirundi amakuru ahagaze mu nkuru zikurikira icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu arakurira inkone ku gishitsi abarundi bahungiye hanze ko abagomba gutaha batahatana kimwe basavye aho n'inyuma yaho abanyepolitike bamwe basavye yuko habanza kuba amahoro n'umutekano mu Burundi kugira bashobore kwitabira amatora mu gihugu. Mukuba hagati aho hagati y'akazina muntu kaguma kerekana ko kariho karahungabana n'imiburi ibiri abantu 14 no bamenyekanye ko bagandaguwe mu kwezi kw'indwi nkuko duza kubisanga mu cegeranyo cishira hamwe akate Burundi risanzwe riharanira agateka kazina muntu. Nayo mu makuru avugwa hanze ngo abanyafrika barafise ubushobozi bwo gutora umuti ku ngorane baba bafise ivyo bikabonekera ku masezerano y'amahoro yasinywe n'igihugu ca Mozambique hamwe n'umuhari wahora ugwana na leta witwa Renamo mukanya nido duca tubashikirako. Ndasubiye kubaramutsa abarundi bahunze igihugu bakaba bashaka gutaha ngo nibatahe ariko atana kimwe barinze gusaba nkuko bimaze imisi bica ku mbuga ngurukana bumenye mu misi iheze. Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba yabivuze kare mu gitondo co kuri uyu wa gatatu igihe yari yagendeye ibimenyesha makuru vy'Ibujumbura abahimiriza kwitaba kuzoshobora gukora amakuru ajanye n'amatora yo mwaka wa 2020 akaba avuga ko ku mpunzi nazo zigomba gutaha botaha ataco barinze gusaba. Gaston Sindimwo bose naide mateka y'uruntebe tubuzi mugabo abarundi bose bari hanze bifuza gutaha tubaha ikaze kuva turi ku butegetsi nta jambo rini twavuze ataruko duhimiriza abarundi bose bari hanze yuko bataha tugafashanya kubaka igihugu cacu mbere tukanatora n'inyishu ivyatumye badashobora kuguma ngaha kuko uri kure ntashobora kubaka igihugu tukifuza yuko bataha kandi tubazi neza yuko hariya bari batamerewe neza tukaba twifuza yuko bene wacu bose botaha nta numwe yimiye politike twanka politike isubiza inyuma uyu mugambi w'amahoro uyu mugambi w'umwe abarundi tumaze gufata inzira tukajana cyo twareze dusavye abarundi bose abo baje ni byiza hari abana baje imbere yabo kandi abaje imbere yabo uno munsi uravye uko bameze nibaza yuko wabwira ngo basubire inyuma ntibose bagenda kandi ku munsi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwama bwakira abarundi benshi bariko baragaruka uwari wese yifuza kugaruka mu gice c'Uburundi leta y'u Burundi iriho kugira ngo ibakirane igishika twubake igihugu cacu catwibarutse aho bifuza gutahuka na cyane abo muri Senarede bavuga bati gutahuka kwacu kuganirwa na leta ico kintu mucakira gute leta n'umuvyeyi wa bose kandi leta yumviza bose kandi leta kugira ngo bave ngaha ntibagishije inama leta twebwe leta twifuza yuko atanumwe yova mu gihugu tukubaka igihugu ari nyuma rero bakaba bifuje yuko baza nibaze twebwe tuganira gute abari kweterana ibidashika nibaze ngaha hama ivyo bifuza tubumvirize co kimwe n'abandi barundi bose kuya tuganira n'abarundi kuya tuganira n'abanyamigambwe kuya tuganira n'amadini twebwe muri leta niho turi kugira ngo abo bose tubumvirize ico bagona hanyuma tuhitemwo kibereye uno munsi twifuza yuko amabi yabaye muri kino gihugu cacu Burundi imyaka n'imyaka bitumye n'integuro y'amatora bitumye nuko abarundi bashaka kuja kugira amatora bitosubira kuba muri abo muri Senarede hari abakurikirana n'ubutungane bavuga bati twosaba ko imitahe dukurwako ko tubivuga nta numwe ari hejuru y'ubutungane nkuko abari ngaha bashobora kurikirana n'ubutungane ni nkuko n'abari hanze bashobora kurikirana n'ubutungane bo bomenya iyo nzira bacamo mu butungane hari twebwe ico dushoboye nuko dusaba yuko abarundi bose batunganirizwa atanumwe arenganijwe. Mu gateka kazina muntu kwezi kw'icenda kwaranzwe n'ubugizi bwa nabi butandukanye mu gihugu cose bivuye ku migwi y'imbonera kure itihanganira abanywanyi b'iyindi migambwe. Izo mbonera kure zikaba zikora ivyo zishatse zihagarika uwo zishatse zisha uwo zishatse abategetsi mu butungane n'igipolisi barorera mu cegeranyo co mu kwezi kw'indwi cishira hamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Rukristo akat bakaba banegura iyo nyifato y'imbonera kure mu gihe abantu bagera kuri 14 ariko aribo bamenyekanye ko bagandaguwe tubishikirizwa na Augustin mubona arije kumenyesha makuru muri akate Burundi. Icegeranyo c'ishirahamwe akate Burundi c'ukwezi kw'indwi yakwaraye kuranga 2019 hashoboye kumenyekana abantu 14 bagandaguwe batatu baranyuburuzwa baravuga irengero 48 barahagarikwa badakurije amategeko
hamwe na 13 basizikarijwe ubuzima mu buryo butandukanye. Ico cegeranyo cerekana hanini uko tihanganiranira mu vya politike aho abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa ivyashitse mu ntara ya Rumonge Bujumbura hamwe Muyinga hamwe na Bubanza aho ingoro z'umugambwe SNL zaba zitekanywa kwinjirwa zabomogwa zikabomogwa n'imbonera kure. Akadi Burundi kandi muri ico cegeranyo yerekana ivyitozwa ku nguvu y'intererano yitiriwe amatora ribandanya kandi kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka byari bizwi neza ko izo ntererano zahagaritse gutangwa. Aho ni nko muri kaminuza y'u Burundi aho umunyeshuri umwe wese ategekwa gutanga amafaranga 1000. Akadi Burundi kandi yihweje ivyashikirijwe na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga aho yagabisha ko azogandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi yitwa Jerome Ntibigogora kugenekerezo rya 17 ukwezi kwa 4 2019 tukabona n'ivyashikiye abanywanyi babiri b'umugambwe SNL bazwi ku mazina ya Bizimana Renova hamwe na Ndayisaba Hippolyte bagandaguwe na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Bubanza kugenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi 2019 tukaca tubona yuko umenga aho hariho itegeko ryatanzwe ryo kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yakati Burundi rero gaherahetse ico cegeranyo yisaba leta y'u Burundi guhagarika igihohoterwa ry'agateka kazina muntu rikorwa n'imbonera kure igasaba mbere n'ubutungane guhagarika bose bagirizwa gukora ayo mabi bataravye igitsure cabi batuma. Yakati gasaba akarere ka Afrika y'ubuseruko gusubira guhamagarira leta y'u Burundi mu biganiro kugira ngo umuti w'ingorane za politike ziri mu Burundi ushobore gutorerwa inyishu bivuye mu biganiro hamwe no gukingira impunzi z'abarundi na cyane ziri mu bihugu ca Tanzania zamazatewe n'imigwi yitwaje ibinurwanisho iza iturutse mu Burundi. Muri politike naho ngo kubona Urunanisi na Hede gwarafashe ingingo yo kwitabira amatora yo mwaka 2020 ngo ntaco bizohindura kuko umugambwe uri ku butegetsi ari wo uzotsinda ayo matora. Ivyo ntivyosamaza numwe mu banyagihugu kuko ibibazo vy'u Burundi bigihagaze cyane ku kibazo cimbonera kure zahawe bigwanisho zirikaba ziri hejuru y'ubutungane abantu bamwe baragandagurwa eka n'ibisata byose vya leta bisa n'ivyugarijwe n'ubukene bigashikirizwa na Innocent Muhozi umuyobozi wa televiziyo Renaissance. Nibaza ko dukwiye kureka gutumwanya ku bibazo atari byo bibazo nyamukuru. Ubigihambaye si cyo senaredi yumvira ku matora ya 2020 kujamwo cyangwa kutajamwo ico si cyo kibazo arya matora si yo kibazo uko bigenda kose arya matora mu 2020 siyo azozana inyishu ibibazo biri mu Burundi na gatoya. President Nkurunziza yitoza canka atitoza umugambi uri ku butegetsi uzotegura arya matora uzoyatsinda kwizo kwihamanota ushatse uzobuza abandi kugira ico bashobora kugira ko kampanye. Ikibazo rero ntawo tumwanye ngo riko ngo senaredi yavuze ibice ngo senaredi yagize biriya ahubwo nukuguma twibuka yuko ico abantu bose baharaniye kuva muri 2015 n'imbere yaho nuko ubwicanyi uri mu Burundi buhagarara abicanyi bagacirwa imanza abafungwa bazira politike bakarekurwa abazimiye baba banyurujwe umuntu akamenya iyo bari n'ababanyuruje abicanyi bari mu nzego za leta bakazivamwo ko baruzuye mu gipolisi muri service de renseignement mu gisirikare milice imbonera kure na FDLR ziri mu gihugu zigakurwa mu gihugu imbonera kure zikareka kuba milice abakoze ibyaha bakabihanirwa FDLR nazo zigahagarikwa zikarungikwa mu gihugu cyaje kibamo zikaja guhanwa kuko amabi zakoze twese turayazi. Ibibazo ni ibyo si bindi. Muri 2022 rero abarundi nibo twaba tutarashobora guhindura ubutegetsi buri mu Burundi no kuvuga ko urugendo ruzoba rukiriho nta kizoba giheze muri 2022 naho amatora azobaheze naho bosubira bakabafasha nkuko bamwe ariko arabigira naho bosubira bakagira imigendere n'uyu canke uriya kubera bibaza ngo nta kundi biri bugende ikibazo kizoteba kironkishu mugabo nikizoyitora inyo nyishu bivuye muri ari amatora.
Nkuko bamwe bavyibaza ariko iyo ngingo y'abanyamigambwe ngo nta numwe yotera ubwoba eka n'impunzi kuko ingingo y'imigwi ya politike ataho isana n'ibibazo igihugu kirimwo. Ivyo rero abanyepolitike ngo bafata intumbero yabo ariko abanyagihugu bakaguma bahanzwe n'ibibazo biri mu gihugu n'ubunyene Innocent Muhozi. Byose naredi yavuze rero by'uko bashaka kuja amatora sico cotuma leta ya Tanzania ivuga ngo nabariye baratashe ni mutahe dabo ntabatashe kuko nta uzotaha muri bo nihagira abataha nabazo bari babandi ataco ataburemere bari basanzwe bafise muri politiki y'u Burundi bari abayobozi ba Senarede si bari butahe kuko barazi uko ico bakibategereye hari mu Burundi uzofata impunzi ngo zisunike ngo nizitahe nuko yarasanzwe ari vyakora ntibizoba bivuye kuri ya tangazo ya Senarede. Ngo kutabana neza naho abantu bose badasangiye imigambwe muri ibi bihe vyimirije amatora ni bimwe abarundi bogendera kugira bashobore kubana neza. Bikaba byashikirijwe na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga mateka mu rugendo yagiriye igitanga mu ntara ya Bubanza. Pascal Nyabenda akagabisha abantu bose boshaka kudurumbanya umutekano muri ibi bihe vyimirije amatora ko bo kwibonera ko tumukurikire. Ubu rero uca tubatangaza muri 2020 twongere dutunganya amatora twebwe nyene n'uburyo bukaba bwaramaze gukwira. Murumva ko atakindi igisigaye gusa nuko tubungabunga amahoro n'umutekano. Aha naho harahambaye nitwaba turiko turitunganiza ibintu nk'ibi hariho abatanezerewe, hariho abifuza ko musubira kwikorera ibirago ku mutwe amamatera ku mutwe muhunga, hariho abavyifuza abo rero ntitubemerere. Murabona ha mu Gitanga ni kure yo kumugwa mukuru w'intara ya Bubanza canke komine ya Bubanza, hamwe hoza inkozi z'ikibi mukazinyegeza ngaha mu Gitanga maze bakarementanya bagafuruguta ibyo bafuruguta bari ngaha binyegeje ngaha, mwebwe mubazi ntimubadome ku rutoke, ntimubereke abajeje umutekano, ntimubereke abajeje intwaro, muzoba muriko murakwegera ikara mu gashambara. Ni naco gituma rero twifuza yuko muri bino bihe mwotekana. Yabivuze nyakwabura amatari si bihe byo guhagarika umutima, ni bihe vyiza, ni kimwe mu nkingi za demokrasi. Uko rero nkunze kubivuga, umubanyi wawe ni wabona ari mu wundi mugambwe, wewe umutsi nturande ngo umurabe ribi ngo nuko ari mu wundi mugambwe. Namba na gato ico ukora mwegere umwigishe umwereke ubudasa buri mu mugambwe arimwo canka ari karajamwo hamwe n'uwo wewe urimwo, gutyo mubandanye mubana mu mahoro umutekano. Kuko nkuko nabivuze ibwirizwa shingiro twatoye ejo bundi irigategwa igikumu itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2018 riremera imigambwe myinshi. Mwakoze cyane rero, Imana ibahezagire cyane. Ngo Burundi nta bushobozi bufise bwo gushiraho inganda zihingura ibitandukanye. Ivyo bikaba ari bishikirizwa na Prosper Ntagwami umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo hari mu gihe yariko aratanga icegeranyo c'inama nshikiranganje yabaye kuri uyu wa mbere aho bariko bariga ukuntu hoshigwaho iyo politike yo gushiraho izo nganda. Le Burundi ne dispose pas à ce jour de politique nationale d'industrialisation. Uburundi bu nta politike y'igihugu yo gushiraho amahinguriro bugira nahari ikenego kugira hatunganywe ukuntu ico gisata cotezwa imbere. Ariko rero ico gisata nico gifise kibanza kinini mu mwimbu uri mu gihugu kubera kiri mu bigwiza umwimbu mu gukoresha ubutunzi kama buhari canke mu kubwongerereza agaciro. Ico gisata rero catezwe guterera mu kugwiza umwimbu ibice birenze 20% ariko no munsi ico gisata c'amahinguriro gifasha kugwiza umwimbu ibice bishika 17% gusa. Iyo ntererano rero ntikwiye kubera ku ruhande rumwe ata politiki irashiriho ngo itunganye ico gikorwa cyo gushinga amahinguriro. Iyo politiki rero niyo yari kurigwa ngo ikureho izo ntambamye. Babanje kugira urutonde rw'ibishobora gukorwa n'inyungu vyotanga. Ahari akarusho, ahari intege nke
n'intambamyi zijanye n'ibihe be n'ingene bitunganije. Hategekanywe rero inzira vyocamwo n'ukuntu vyogenda kugira ibikorwa bishobore gukorwa neza bishoboka. Baranatanga rero inyishu z'ibibazo biriho kubijanye n'ico gikorwa co gushigikira abakorera mu gisata c'amahinguriro. Gushiraho iyo politike bizofasha kugwiza akazi, kongereza umwimbo w'abanyagihugu mu miryango yabo, gutyo ubushobozi bafise bwo gusoma ku isoko bwiyongere, hama haboneka amakori n'amatagisi bituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. De recettes fiscales qui stimulent la croissance économique. Hanze y'Uburundi amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe hagati y'abanyamozambique ni kimenyetso ko abanyafrika bashoboye gutora umuti w'ibibazo vyabo, bivugwa na Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda mu gihe yari mu birori byo gushirako umukono hagati ya leta ya Mozambique n'umuhari Renamo warusanzwe ugwanya Mozambique. Paul Kagame akaba amenyesha yuko ivyo vyerekana yuko abanyafrika bafise ubushobozi bwo gutora umuti ku bibazo bafise. I am honored to be here to witness the signing of this historic agreement. Nishimiye kuba nitabiriye uyu muhango wo gushyira umukono kuri aya masezerano y'amateka. Uyu ni umunsi w'ikizere ku banyamozambique ushyira iherezo ku makimbirane y'igihe kirekire n'umutima uhagaze ndetse no kongera kuvugurura ubumwe bw'igihugu n'imibanire myiza. Nubwo imbaraga zashyizwemo mbere zitatanze umusaruro wifuzwaga, ntabwo biba ari uguta igihe kongera kugerageza ibiganiro bigamije amahoro. Ibyagezweho uyu munsi ni iby'agaciro ku banyafurika twese. Birerekana ko dufite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo uko byaba bikomeye kose n'igihe byaba bimaze. Ibiganiro no kudaheza ntibikwiye kubaho ari uko bisabwe n'undi w'ahandi, kandi iyo habayeho ubwumvikane nk'ubu ni uruhare bw'igihugu bwacyo kugira ngo burambe. Rwanda will continue to stand with Mozambique. U Rwanda na Mozambique tuzakomeza gufatanya nk'ibihugu by'inshuti n'abavandimwe. Hari n'urugamba rw'ingenzi turi gufatanyamo rujyanye no kwishyira hamwe ku mugabane wacu ntawe usigaye inyuma. Tuzakomeza guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byacu n'akarere. We look forward to deepening the fraternal ties between our countries and our regions in the years ahead. Imbere yuko turangiza aya makuru, umwanditsi rurangiranwa w'umunyamerika w'umwirabure w'umuyakomoka muri Amerika Toni Morrison yaritavye Imana kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 5 kwezi k'umunani 2019 ku myaka 88. Toni Morrison akaba yagwanira agateka kazina muntu mu birabure mu bitabo yandika bikaba ari byashira imbere, akaba asize yanditse ibitabo 11 ari navyo vyatumye aronswa agashimwe k'ibitiriye Prix Nobel mu mwaka wa 1993. Akaba asize abana babiri inyuma yiwe. Ubuzima bwiwe na Rodrigue Ndikumwana. Toni Morrison amazina yiwe y'ukuri Chloe Ardelia Warford yavuze ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri mu 1931 i Loren ni muri Ohio. Toni Morrison akaba yagira kabiri mu bana bavukana ari bane ku bavyeyi biwe Rema e George Warford. Toni Morrison akaba yaratanguye gukunda gusoma ibitabo kuva akiri umwana. Ibitabo vyamuryohera cyane ni nk'ibitabo vy'umwanditsi Jane Austen Leon. Mu 1949 niyo yatanguye kaminuza i Harvard mu gisata c'indimi. Mu 1953 niyo yaronse urupapuro rw'umutsindo ruheza kaminuza bita licence. Inyuma y'imyaka 2 gusa, no kuvuga mu 1955 yaciye aronka urundi rupapuro rw'umutsindo bita master muri kaminuza ya Cornell. Inyuma y'izo mapuro z'umutsindo zose, Toni Morrison ntihagarikiye ngaho, yaciye abandanya kwiga gushika ronke urupapuro rwa profesora mu rurimi rw'igifaransa muri kaminuza ya Texas. Imbere yuko atangura kwigisha muri kaminuza ya Harvard, kaminuza yigamo abafise urukoba rwirabura batari bake. Igitabo ca mbere Toni Morrison yatanguye kwandika ni The Bluest Eyes afise imyaka 39 gusa. Naco gitabo catumye aronka agashimwe kiswe agashimwe Pulitzer mu 1987. Toni Morrison akaba yahavuye aronka agashimwe Nobel igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icumi mu 1993 k'abantu barushije abandi mu kwandika ibitabo biryoshe.
Toni Morrison akaba asize yanditse ibitabo 11 muri ivyo hakaba nk'igitabo yise Home bisigura imuhira yagisohoye mu 2012 ikindi naco Deliverance naco akaba yaragisohoye mu 2015. Toni Morrison akaba yari umuvyeyi yitanga cyane mu vyerekeye ubuzima bw'abirabure baba muri Amerika eka no muri Afrika na cyane abatotezwa. Mu 1974 yitavye ikiganiro kumbonesha kure cavuga ku buzima bw'abirabure aho yerekanye aho ahagaze ku kibazo c'abirabure muri Amerika. Toni Morrison ku busage bwiwe bwera akaba yarakunda gutwenga abenshi bakabibona ko isi imutwaye n'ingoga. Toni Morrison akaba yitavye Imana kuri uyu wa mbere igenekezo rya 5 ukwezi k'umunani mu 2019 afise imyaka 88. Toni Morrison akaba asize abana babiri, Harold Ford na Slade Kevin. Nino kuri iyo nkuru duce dusozera akamakuru totoye kubashakiriza mwakoze mwese mafashe umwanya wo kudukurikira naho kwisango rindi mugira amahoro iwanyu.